aho kw'ishengero rya pentecote Misiyoni ya Gashikanwa mu ntara ya NGOZI ryari ryaramutse rigendegwa n'umuryango wa icubahiro umuhisi Petero NKURUNZIZA. Amasengesho yatangujwe n'indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana ziririmbwa n'imigwi yo kuri iyo Misiyoni nyene. Abakristo bakaba bari benshi bahimbawe no kubona bashitsi biteka babagendeye kuri uyo munsi. Pastori mukuru w'ishengero pentecote Misiyoni ya Gashikanwa bigira abagabo Joel yamenyesheje ko uyo munsi ari umunsi udasa nk'iyindi, umunsi amasengesho adasanzwe, amasengesho ahezagiye. Akengurukira umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu kuri iryo teka yateye Misiyoni ya Gashikanwa mu kuza kwifadikanya nabo. Nawe Nyakubahwa Denise NKURUNZIZA afasha akanya ko gusigura ijambo ry'Imana yabanje gushimira abanyeshengero baho mu Gashikanwa, akavuga ko bari mu bambere babaserutseko igihe bahura n'ibibazo vyo kubura serugo. Yaboneyeho n'akaryo ko kubakengurukira abasaba kubandanya bakomera mu vy'impwemu. Inyuma yaho akaba yabasangije amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Abikorinto ba kabiri, eka mbere no mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Akaba yishimikije hanini bijanye nuko umukristo yoba akarorero keza ahari hose. Yasavye abakristo baho mu Gashikanwa n'abakristo bose muri rusangi kuba icitegererezo, kuba ivyandiko bisomeka ngo ntihagire abababona ko agasembwa. Rero natwe burya turi ntumwa, turabaserukira Kristo ngaha mw'isi. Muravyibuka amaze kugenda mu kubasezera, mu gusezera intumwa yababwiye ati nimugende rero muhindure amahanga kuba bigishwa. Yarabatumye, abatumye baravuga ubutumwa bwiza, natwe turashikirwa. Muri abo yatumye nawe we nanje ubutumwa bwiza bwashikiriwe turimwo. Natwe rero turi ntumwa mu gishingo ca Kristo, turabamuserukira mw'isi. None kuri userukira Kristo wifashe gute? Umuserukira gute? Ubwo urahesha iteka uwagutumye? Ubwo urahesha icubahiro uwagutumye? Aya majambo ndiko ndayiyumvirako nibutse ukuntu Pawulo yahanuye Timoteyo. Usomye mu gice ca 3 ku murongo wa mbere aramubwira ngo ariko hazoza ibihe bigoye. Ibihe bigoye rero ndiko ndavyiyumvirako, aramudondagurira. Ndiko ndaraba n'abantu ukuntu bameze muri kino gihe, nsanga vy'ukuri amaherezo y'ibihe yamaze kudushikako, kandi no mu nzu y'Imana amaherezo y'ibihe yashitse. Ariko jewe narinje kukwibutsa ko turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Turi ntumwa, turabamuserukira. Abamuserukira rero nibifata uko ariko kose bakwiye kwiyuzuza n'Imana. Uwuzuye n'Imana niwe ashobora kuzura n'abantu. Imana iranamushoboza kuzura n'abantu. Uyu munsi nsanga hari ivyo tuvuga tukabiririmba, Mana ndagukunda, Mana ndakubaha n'umutima wanje wose, mugabo ugasanga nitumukundisha ivyacu, nitumwubahisha ivyacu, canke turamukunda tugaca twanka bagenzi bacu tubonana. Kandi Bibiliya bivuga neza ngo ntawe uzovuga ngo arakunda Imana yanka mugenzi we abona, akavuga ngo arakunda Imana atabona. Imana idufashe cyane gose, amaherezo y'ibihe ntatugereko. Arongera arandikira ab'Ifilipi mu gice ca 2 uhereye ku murongo wa 12. Nuko rero abo nkunda, nkuko mwamye mugamburuka muba ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi. Yamara iyo ndiyo gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. Arabahanura kugira ngo bakizwe neza. Nitwerekane ko dukijijwe iyo turi mu rusengero. Erega hari aberekana ko bakijijwe iyo bari mu rusengero. Ino mwaragiriwe ubuntu. Hariya hari abambara bakikwiza kuwa Mungu gusa. Ejo hari umwe twamye tuganira, ariko arambwira ko hari umumama umwe yakijijwe acagura impuzu zo kuwa Mungu, bisigura ko izindi yari afise zitari zo kuwa Mungu. Izo mpuzu zo kuwa Mungu rero zagera ku birenge, zo kuwa Mungu gusa. Mugabo kuva kuwa mbere gushika kuwa 6 yabari mu yindi myambaro. Uwo rero no kuvuga ko yakizwa kuwa Mungu aje mu rusengero, mugabo havuye niyongera gukizwa. Pawulo arabahanura ngo
ndabinginga nkuko mwamye mugamburuka, nkuko mwamye munyumvira, mushitse agakiza kanyu muhinda agashitsi. Ariko siyo ndahari gusa, ariko niyo ntahari murushirize gukizwa neza, murushirize kuba ivyitegererezo, murushirize kuba intumwa nziza. Denise NKURUNZIZA akaba yarangije asengera abanyeshengero abasabira kubandanya bakomera kwibanga. N'Abakristo bakaba basezeye uwo muryango wa Nyakubahwa umuhisi Petero NKURUNZIZA n'ugweze rwinshi bawusabiye kuroranirwa no kuguma baba umuco w'abantu benshi.